Turongeye kandi kubaramutsa tubaha n'ikaze mu kiganiro Modagro nkuko benshi bari babisavye yuko Renova Nahayo umuhinga mu bijanye n'ivy'ubworozi ko yogaruka akaba yagira vyinshi akabaha n'umuco ku bijanye n'ubworozi bw'inkoko. Ivyo rero mugiye kuza murabikurikirana mu rukurikirane rw'ibiganiro tuzoza turagirana nawe mu minsi iri imbere. Uyu munsi rero ariko turi kumwe nawe nyene ariko tugiye kuganira ku bworozi bw'inka, araza kutuyagira tubarire uko vyifasha, tubarire intambamyi zirimo, atubarire na cane cane n'inyungu ziri mu korora inka. Turabahaye ikaze. Renova, reka tukuramutse tuguhe n'ikaze. Akoze cyane. Ego, Renova, uno munsi tuza kuganira ku vyerekeye ubworozi bw'inka nkuko twari duheje kubivuga. Mbega wo tuyagira ukatubarira ukuntu ubworozi bw'inka bwifashe muri rusangi? Ego, ngerageje kuvuga ku bijyanye n'ubworozi bw'inka. Ubworozi bw'inka ni ubworozi bwunguka kandi n'ubworozi bufise vyinshi umuntu abwirizwa kubanza kwitondera kugira ashobore kubukora. Aho usanga kumbura abantu benshi bavuga ati ntibwunguka, ariko n'ubworozi bwunguka, gusa bisaba kumbure ko umuntu agira integuro nziza. Ego, muri uko kugira icyo umuntu yitondeye mu kugira ivyo akurikiza n'izihe nyungu canke n'izihe nyungu ziri mu bworozi bw'inka cane cane? Ubworozi bw'inka iyo bukozwe neza, ubwa mbere turaronka amata, ico ni ikintu kimwe. Hanyuma ubwa kabiri tukaronka umwavu dutabiza mu mirima. Hanyuma ubwa gatatu ubuzi bugatangwa ku bantu batandukanye. Ni ibintu vyinshi kumbe dushobora kuvuga ku bintu bijanye n'ubworozi bw'inka, kuko buraheza bugatanga amafaranga abana bakoresha mu kugura ibikoresho by'ishure canke mu kwibeshaho nk'urundi rudandazwa urwo arirwo rwose. Ego. Ariko muri uko kuronka inyungu muri ubwo bworozi harimo n'ivyo kuzigaburira, ibisabwa kugira ngo zibeho neza, ari imiti, ari ivyo gufungura, ivyo navyo ntaco bitubwirako. Gerageje kuvuga muri make ku bijyanye no kugira ushobore kubona uwo mwimbu ujanye n'ubworozi bw'inka, nuko ikintu c'ingaburo kibwirizwa kuba ari ikintu citondewe cane gose. Akenshi iyo turiko turarondera korora inka turisunga cane amafaranga yo kuja kugura inka, ariko amafaranga yo kuzogura ivyo zifungura, kuzogura ibintu vyinshi bigiye bitandukanye zizokoresha ntidukunze kubihagararako cane. Aho abahinga bavuga yuko n'amaburiburi ibice 60% vyobaye ingaburo uzogaburira ico gitungwa kugira ushobore gushika kuri wa mwimbu wipfuza. Ivyo rero bikumvikana neza, dufatire nk'inka, dufatire ikizungu guze nk'imiliyoni 2, yuko amafaranga yongana hafi imiliyoni zingahe, 5 gutyo 6, canke voire même 7 yobaye kuzokwiyumvira ingene izo nka uzoshobora kugira kuzigaburira. Ivyo rero bigaca byumvikana yuko inka ntifungura ubwatsi gusa nkuko abantu benshi bashobora kuvyiyumvira, kuko hari umuntu azati inka jewe niyo nayitwara ku musozi nkayihereza amazi inwa, nkayihereza ahantu ishobora kurara hatavagize gutya atizonka umwimbu. Ariko aba ari umugwi umwe w'ibifungurwa kandi akeneye kurya imfungurwa z'ubwoko no kwita imigwi yose y'imfungurwa. Vyumvikana neza yuko rero habwirizwa kubaho za ngaburo z'inyongera kuri birya vy'ubwatsi canke ibindi bintu bashoboye kuzigaburira. Ego. Hariho n'ibindi bintu usanga ari ingenderwa ko umuntu ategerezwa kwisunga kugira ngo aronke umwimbu mwiza. Ukasanga harimo nko kuzivura, mbega zizo nta vaccine zoba bazigirira kugira ngo zishobore kubandanya zikura neza. Ego, inka mu bisanzwe ifurikiranwa kuva umunsi wa mbere kivuka. Ukaraba neza yuko dufate nimba n'urya muhondo, arya amata y'umuhondo uri kuraziheza zibunwa neza, aho mbere bafise uburyo buteye imbere n'urya muhondo barawupima bakabona novuga ibiwugize, bakabona neza yuko ukwije amakarite umeze neza. Hanyuma iyo babonye harimo ingorane, hari ukuntu bashobora kuwutegura, bakavuga ati turabona twutegura ukuntu mbwa bifite amategeko umuntu abwirizwa kubikoramo, hanyuma agaheza akazihereza novuga ikintu kimeze neza. Hanyuma rero kubijanye naho n'amavaccine, imiti hariho urugero kanaka birafise novuga calendrier y'ukuntu hari imiti umuntu abwirizwa kuzihereza, y'ukuntu hari amavaccine umuntu abwirizwa kuzitera, komisari akaba zikingiye ingwara, bigatuma nazo nyene zica zikura neza, bikazoshoboka ko zishobora gutanga umwimbu mwiza. Aho iwacu ho mu Burundi ubona ubworozi bw'inka bwo babwifashe gute? Aho iwacu muri rusangi kumbure sinashoboye gutembera ahantu hose baba bakora ubworozi bw'inka,
ariko ndiko ndaraba muri rusange nuko novuga yuko tukiri inyuma, uretse ko hariho hamwe hamwe bimeze neza biriko biraduga bariko barabiduza, ariko nabo kumbure biravana n'uburyo baba barashoboye kubishiramo. Ariko turacakora bwa bworozi aho usanga tubukora nyene kubwo kubukora atari ko tubukora kugira turonke amafaranga. Ivyo navyo nkibaza avec le temps, avec uko bamwe bagenda barakora uburorero bereka abandi yuko ivyo navyo umuntu azoshobora kubikora, kandi ukaza gusanga turiko turashika kuri wa mwimbo mwiza twipfuza yuko ubworozi bwo aribwo bwose bw'inka bw'inkoko n'ikindi kintu cyacu cose ubwiza kuba ubworozi bushobora gutanga umwimbo, yaba umuntu abukora akagira ikintu ashobora kuronka akavuga ati ndiko ndakora ubworozi kandi abona yuko bufise ikintu buriko burampereza. Mbega aho ubona ho kogwa iki kugira ngo uwo mwimbo w'inka zitanga kugira ngo ube mwinshi ku buryo bushemeye? Ngerageje kuvuga muri make nuko kujya nyene kumbura abantu benshi bigishwa ibijanye n'ubworozi bw'ibitungwa bitandukanye, niki kintu kijanye no korora inka navyo nyene ko vyoja mu vyo kwigishwa, kandi ndazi yuko vyigishwa ariko bakavyongereza abantu bakagerageza kubikurikirana, hanyuma bagahereza agaciro ivyo baba bariko barabwirwa, kuko hari nk'umuntu ushobora kubwira ikintu akabona yuko uwo mengo niyo yaza kubikora kumwe yari asanzwe abizi kuva kuri ba sokuru nta ngorane biteye. Ivyo nabyo ingorane bice biza gutanga ucuza kuba umwembe muke. Rero icokorwa ni ugukaburirwa ubumenyi, hanyuma tugatahura neza yuko inka itabwirizwa kurya ubwatsi gusa kugira ishobore gutanga umwimbo, ibwirizwa kurya imigwi itandukanye y'ibifungurwa. Ivyo navyo hakaba hariho nk'ikigo gisanzwe gihingura ibifungurwa by'ibitungwa citwa Fazocom, ico kikaba gishobora kuzofasha mu bijanye no kurondera bijya bindi biza vyongera ku bwatsi canke ibindi bintu rusanzwe kugaburira igitungwa nk'inka, dufate nk'akarorero. Renova n'izihe nyungu ziri mu korora inka, ama opportunité arimwo, ico bizana nibi? Ngerageje kwishura ico kibazo, ama opportunité ajanye no kugira korora inka canke inyungu bishobora kuzana ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ubwa mbere, umuntu wese mu gukora umugambi dufate wari wose ukora uvuga ati ndakeneye amafaranga nzoza gukoresha bana cyangwa kumbe no mu bindi bikorwa. Rero ngaho novuga yuko icambere na mbere tworora inka tugira twisunga hanini dukeneye ko turonka umwimbo w'amata, ico ni ikintu ca mbere. Hanyuma rero ikintu kigira kabiri naho tugakeneye yuko tugira tworora kugira tuzoronke inyama dufungura ku isoko, kuko urabona yuko iminsi yose inka zama zabazwe z'ibitungwa bitandukanye, zabi impene zabi intama canke inka, na cyane rero yuko uno munsi turiko tugaruka ku nka. Ni ukuvuga uvuga ati jewe inka niyo nayorora nkayorora mu buryo novuga butekanijwe, nzoshobora kuronka amafaranga yo kurihira abana baje ku ishuri, nzoshobora kuronka amafaranga yo kugura ivyo ndabafungurira, nzoshobora kuronka amafaranga yo kwikenura mu bindi bintu bitandukanye nshobora kugira gukora. Rero bigaca biza no kugabanya ubushomeri dufate ku bantu baba barahejeje amashuri, bigaca biza no muri ibi bintu nyene byo guteza imbere ubuzima bwa buri munsi umuntu aba asanzwe abayemo. Hanyuma rero ikindi kintu cyo bishobora gufasha nuko iyo ubu bworozi bw'inka bukozwe n'uburimyi nabwo nyene bucaweza bugatera imbere, kuko umwavu dukura muri ubu bworozi bw'inka urakora mu bintu bijanye no gutabira amasi. Hanyuma maze gukora ibintu bijanye no gutabira amasi, iyo umuntu yabikoze umwimbo mu bijanye n'ibiterwa uraheza ukiyongera. Umaze kwiyongera no kuvuga kimwe gikomplete ikindi. Turakeneye yuko iyo nka tuyorora kugira iduhereza ayo mata tuba dukeneye, ariko nuriya mwavu nawone turawukeneye kuko niho tuzoza gutabiza vya bigori tuzoyifungurira, zasubira tuzoyifungurira. No kuvuga rero vyo nyene ubwavyo birakompletana, ugaca usanga rero novuga nk'ama avantage umuntu ashobora kubikuramwo ni menshi cyane afatiye ku buzima bwa buri munsi. Yego, turumvise yuko harimo inyungu nyinshi mu korora inka muri ubu bworozi bw'inka, ariko rero nko ngaho iwacu mu Burundi n'izihe nka umuntu wovuga ati ndaguhanuye ati genda utungi ubu bwoko bw'inka nibwo bwokungukira cyane cyane nibwo bwozana umwimbo ku buryo buhagije? Ego ngerageje kugira kwishura ico kibazo, hajya iyo ukeneye umwimbo muri ibi bintu by'ibitungwa, ni vyiza yuko umenya ati mbega iyi nka naronse none yikuye hehe, dufate kahise kayo kugira ubone n'amaburi yuko iyo nka ari nka ishobora kuzoguhereza umwimbo ukwiye.
ivyo navyo novuga yuko nko kugira dushobore kuronka inyishu kuri ico kibazo nuko duheza tukaja mu bigo bibijejwe nka izabu baraba bafise novuga inka zitandukanye bivanye n'umugwi w'ibitungo bukeneye dufata ari nk'inka zo kubijanye no korora kugira inyama dufata ari nk'inka zo korora kugira uzoronka amata menshi ivyo vyose ni ibintu baheza bakitondera no kuvuga rero nk'icoza kibinyisho kubijanye no guhitamwo ubwoko bwiza bw'inka umuntu ashobora korora nuko two kwitura izabu hanyuma bakatubwira ati ku bitungwa dufise turabona iki gitungwa ucoroye bigenda ukuntu kuko nawe nyine bafise amashando demonstration barabikoreyemo bakabona iki kintu iyo gikoze ukacorora neza ukagihereza ibintu byose bikenewe kizoguhereza umwimbu ngano ko kizoguhereza ibintu n'ibi rero nk'uburyo novuga bwiza bwo guhitamwo ibitungwa byo korora nuko twoja muri ico kigo nka izabu hanyuma bakadufasha bakaduheza directive bakavuga ati genda worora inka twayigerageje tubona bimeze ukuntu yego ariko muri ubwo bworozi bw'inka ndibaza harimo n'intambamyi nk'izobura yego mbega tubarira intambamyi ziri mu ubwo bworozi bw'inka intambamyi ziri mu bworozi bw'inka novuga yuko ari nyinshi kimwe novuga ni ubworozi kumbure novuga nk'abarundi dusanzwe tumenyereye hari umuntu avuga ati jewe inka nakuze kuva ku bazungu kuva ku mwami inka tuzorora ukuntu twarayitwara mu musozi tukayigaburira tukayihereza ubwo bwatsi karisha hanyuma ku mugoroba zigataha dufate bakagira bakazeza amazi yo kunwa ati jiri nabona bigenda uko rero agaca abona neza yuko hamwe yokoresha bwa buryo bwa kera kwa kuntu zazisanzwe zorowe kera yuko byoshobora gushikaho yanka ishobora kumuheza ivyo yipfuza no kuvuga kudateza imbere ubumenyi mu bijanye no korora bivanye n'ibihe tuba tugezemo ico ni ikintu kimwe no vuga nk'intambamyi hanyuma indi ntambamyi ya kabiri naho ni ibintu bijanye n'igaburirwa ry'ibitungwa hariho imigwi itandukanye y'ibifungurwa tubwirizwa kugaburira igitungwa kugira gishobore kuduhereza umwimbu w'amata kuko nk'amata aragizwe n'amaproteine akagirwa n'amalipide iyo ni imigwi itandukanye y'ibifungurwa no kuvuga rero yuko kugira ivyo bintu bishobora ayo mata ashobore kuboneka nuko iyo migwi itandukanye y'ibifungurwa tubwirizwa ko twabironse tukagaburira inka vyumvikane rero hamwe wowe uri kuzigaburira ubwatsi gusa uzofise umugwi umwe w'ibifungurwa uwo mugwi umwe nawo ntabwo uzoguhereza amata nayo mata uzoguhereza ugiye kubiraba neza urashobora gusanga n'amata adakwije kuko nanyene hari ukuntu bashobora kugira bashobora kuyapima rero ikintu kimwe novuga nk'intambamyi hari nuko turiko tugerageza kugaburira inka kumwe twari dusanzwe tuzi zigaburirwa kuva kera ariko gaca usanga navyo si ibintu bishobora gutanga umwimbu muri kino gihe bivanye nuko biba ngombwa ko habaho complément alimentaire navyo uri kuraraba no mu kahise byari bihari ico bita icuhiro barasanga batekanije nkana bakavuga ati ibitungo vyacu reka tubihereze utuntu dushishwa twakuye muri ibi nibi rero uno munsi ntitwobikora nkuko ahubwo nuko hasanzwe hariho nk'amahinguriro amwe amashirahamwe amwe ariko araza guhingura ibifungurwa vy'ibitungwa aho nivyo bifungurwa iyo kongera muri zangaburo wari usanzwe ugaburira inka zishobora kuboneka rero no kuvuga icuko twariko tuzigaburira ubwatsi twari tuzi ko inka yogaburira ubwatsi gusa iyo naco nyene ni intambamyi no kuvuga twakwijukira ico kintu cyo inka dushobora kuzigaburira ivyo bindi ayo matoto aza yongera kuri bwa bwatsi hanyuma iki naco no vuga nk'intambamyi ni iki kintu kijanye nuko kumbure ushobora gusanga ibiciro vy'izo produit tuba dukuye mu nka navyo nyene bitameze neza ugasanga ko mbona amatagurwa amafaranga make kubyo ugiye guhara amafaranga wogura iyo torto ugiye guhara amafaranga wohemba umukozi ugiye guhara amafaranga woriha aho hantu wari uriko wororera usanga nta mwimbu uri kuraronka ivyo rero ni bya bindi umuntu acakora gaharura ugasha usanga benshi n'ubworozi bw'inka baguhevye kuko amata bariko yaguza amafaranga make adashobora kuzoza kwishura bya bifungurwa bari bafashe kugira ba complete ingaburo bari basanzwe bazihereze ko nivyo novuga yego muri ubwo bworozi bw'inka twumvise ko harimo inyungu kandi harimo n'intambamyi ariko rero kugira ngo izo ntambamyi zihave hariho ibisabwa nk'umuhinga mu bijanye n'ivy'ubworozi ni igiki wose aba ari nka leta canke ababijejwe ariko cane cane ni leta ni igiki woyisaba kugira ngo ubwo bworozi bw'inka bushishikare kuba bworoshe kandi buzane n'umwimbu mwinshi ukwiriye
muri make novuga yuko hobaho kuraba uko uwo mwimbo uboneka, dufata ayo mata uko asanzwe adandazwa. Ati kuko nk'ubu urasanga nk'amata ku isoko ikivugo turi kurarabuza kusanga iritiro y'ikivugo turi kuyigura nka 1600 nk'uko. Umaze kuyigura 1600 hariho nk'umuntu ujya mworozi muto wishobora gusanga nk'iritiro y'amata we yayigurije 500. Amaze kuyigura 500 ugomba ukoresha ubuhinga bungana gute, nta kuntu wobiharura ku buryo umuntu yokorora nk'iritiro akayiguza 500 ngo yunguke. Nta buryo namwe bushoboka ko umuntu yashobora kunguka. No kuvuga rero navyo kumbure bikaba mu vyitondegwa babijejwe bakabikorera ko ku buryo bavuga ati n'ababuri ibura amata turiko turayaguza 1000, turiko turayaguza nk'igihumbi nangahe. Hamwe abo bandi bantu no kwitaba abantu bo muri iyo chaîne de valeur baba intermédiaire bashobora kuzamwo bozosangira yandi amafaranga nimba na 400 gutyo canke 500, ariko umworoza agahabwa no vuga amafaranga akwiye n'amaburiburi akaronka n'akanyungu naho koba gato, ariko vya bintu yakoresha canke vya bintu vyari bitekanijwe yuko akoresha mu kugira ashobore kuronka ayo mata ashobore kuzobigura kane ntahombe. Ico rero ni ikintu kimwe mbona yuko kiri mu vyofasha kugira umwimbo w'amata ushobore kuyongera, kuko umuntu iyo ariko arabikora iyo ariko arabona ikintu azobikuramwo bigaca bituma rero agira intege akavuga ati ibi bintu reka ndabikore kandi ndabishizemo inguvu, ndabishizemo n'uburyo bwanje kuko ndabona yuko nshobora kunguka naho yoba make mbwa kazoza riyongera mu nyuma. Ego Renova tugushimire rero kubona mwatwitavye no kuri ivyo bintu byinshi mweje kutuyagira ku bworozi bw'inka. Ego nanje nabashimiye. Ego reka namwe tubashimira mwako murakurikirana Agro TV Burundi, mufise ico mubaza umushitsi mashaka kumubaza muri kandika muri commentaire araheza kabishura. Hama ikiganiro yari Modagro gifashwe mu mugongo na Search for Common Ground ku buryo bwa USAID. Murakoze. Thank you.